Evenema ihejeje kuba mu kanya yari evenema ya Cest of Sing Talent kwaru kugerageza impano z'abaririmbyi. Ni igikorwa cyatanguye kuva itariki 13 zo ku kwezi kwa munani, hama uyu munsi yari phase eliminatoire yo gukuramo bamwe na bamwe. Iki gikorwa twagiteguye mu ntumbero yo kuduza impano z'abaririmbyi. Nkuko mu bisanzwe urabizi ari abaririmbyi benshi baririmba ariko batigaragaza imbere, ugasanga mu makorari menshi habamo umurida, uyo murida akaba ariko araririmba every Sunday, ukamusanga ari we ari imbere. Twahaye amahigwe abajya abantu nabo baririmba muri backing, usanga barahejwe inyuma badafise n'umwanya wo kubashira imbere kugira ngo nabo batere indirimbo, ariko iki gikorwa cyaje kugira ngo nawe yimenye yisobanuke, amenye ko azi kuririmba kugira ngo nawe impano ye iduge. Ihiganwa gitabwiye n'abaririmbyi bagera kuri 34. Iriganwa rizohera itariki 3 z'ukwicenda kuko ni chaque dimanche. Iyi dimanche tuzaba dufite demi finale. Muri finale hazohabwa udushimwe abantu batatu, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nabiteguye ndiko ndasaba Imana kugira ngo Imana ifashe. Jewe bwanje sinovuga ngo mfise ubushobozi burenze cyane, nta nicyo mfise pe, ariko n'umutima ukunze nagize kugira ngo mfashe aba baririmbyi kuduza impano zabo. So, ndanezerewe gose, siba ngene no bivuga gusa tu. Merci beaucoup. Ndanezerewe ngene byageze. So ndakeneye gushika ahantu kure gose, kure cyane. Kure cyane. Siba ngene no bavuga, so tuharenge abandi baririmbyi muhora mubona bashitse kure, harenge hajya. Ndabatumira yuko boza bagapima impano yabo kubera twese siko tuba tubizi cyane, so turaza tugatesta turabe ko natwe twabishobora, kuko no mu makompetition niho turonkera ama evolution menshi, kumenya ibintu n'ibindi. Iriganwa by'ukuri nabibonye neza kuko bakoresheje ukuri n'umuco bakurikije ivyo bari bateguye n'ivyo bari batumenyesheje. Bon, kugira nitabe iriganwa icambere co naribajije jewe ndiki, nshaka gushika kuki, ndaraba ndagerageza ndabona yuko nanje naho nashoboye cyane, ariko nshoboye ntegezwa kuja nanje mwiganwa kugira nanje ngira ico nshitseko. Nukuri aho nshoboye naho ngeza ndiko nditegura cyane, kandi jambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa vyose n'uduha inkomezi, vyose ni Imana turi kumwe. Evenement vraiment byagenze neza cyane, en tout cas twaryohewe, byari bitesa, en tout cas bataje bahomvye gose, bahomvye cyane. Bishop TV murakoze cyane, kandi Imana ibaho mugisha kuza kudushigikira mu gikorwa. Ahubwo nifuzaga ko ubu butumwa bushobora kugera kure cyane, n'abalegend n'abandi bose bafite amahera bavyumve kugira ngo badutegurire, cyangwa se nimba bazi ko batabishoboye badusupportinge dukora ivyo bikorwa, kuko dufise uwo muhati wo gukora ivyo bikorwa.